Jewe nitwa Agila Hussein, navukiye ino mfise imyaka 61 ariko nagize ingorane na Interbank. Iyo Interbank yatwaye ibintu byanje byose. Uyu munsi urubanza rwanje ruri umwiherero rwafashe imyaka 2. Bwa nyuma naronse urupapuro rwerekana ko je nasinze, bararunzaniye ariko rufise isinyatiri zibiri z'abajuge, banyereka ko je nasinze naronse 24%. Ico gihe yari itariki 3 mu kwezi kwa gatandatu. Lowit wahoze ari umukuru w'igihugu yaciye yitaba Imana. Ico gihe urubanza rwarahagaze. Mu nyuma itariki 29 mu kwa gatandatu muri 2020 bararuca. Baruciye sanga uko baciye basanze bampaye 8%, mais ruga bari banzaniye urupapuro n'ubu ndarufise nari nahawe 24%. Urubanza ni RTC 1353 nibwo rwanditse ico gihe barunzaniye le 3 juin. Le 29 juin baruciye bace barushira RTC 1353 bis. Ico gihe tuca tubona urwo rubanza ko atari ubwiwanje, tuca tugenda kwa president wa Cour supreme kumusaba ko urwo rubanza mu avoka wanje niwe yagiye amubwira urwo rubanza mwaciye ndabwo ari ubwiwacu kubera ubwiwacu ni RTC 1353. Ubu mwaduhaye 1353 bis. President ico yavuze yacamubwira genda murabe ko Interbank itabaye signifié muce murusubiza turabe ingene to modifia. Kuva ico gihe yari mu kwezi kw'indwi twarasubije urwo rubanza gushika uno munsi amakete n'amakete tuguma turungika ntibashoboye kuruca. Je kuri je nabonye ko urwo rubanza rw'iwanje RTC 1353 ruriho kubera naronse umuntu babahaye umukomisiyoneri nyene kuko muvuga abakomisiyoneri arunzanira kwerekana ko bahejeje guruca. Ico gihe haciye haba iyo ngorane y'urufu ku mukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu. Jewe nasaba ko urwo rubanza baruca parce que urubanza rwanje ni RTC 1353 iyo bisi bayishizemo gute kandi ubwo rwa mbere bampaye urupapuro ndarufise ngaha rwari 24%. Mfise imyaka 10 hafi 20 batwaye ibintu byanje bampaye bon de commande ya 148 millions. Gushika uno munsi baranse kumpa 24%, banka kumpa izo 8% za justice na banka kumpa nduze dédommagement intérêt. Je ndi mu commerçant pendant 20 ans baranyugaranye. Je nafise magasin Champs-Élysées ni magasin ya mbere yari Bujumbura yambika abantu bose. None uwo munsi umwana wanje yiga muri première année yinje muri université ndiko ndagogwa muhira atakazi mfise. Nashaka umukuru wa sentare abitubwire iyo dossier yanje ingene bizogenda kubera nanje baranyiciye muhira simbona ni en plus de ça amatitre yanje Interbank irayafise. Je nitwa Alain Joseph Ndabaneze nkaba nimbano za jambo komine Ndahangwa. Mwavuze amakomine avuga ko arika katamanikirwa mu butungane mwibagiye na komine Ndahangwa. Na komine Ndahangwa si yororo kuko nabo ndabiye muri sentare yo ngaha nitwa Alain Joseph Ndabaneze nkaba ni mwaruzi wa jambo wa komine Ndahangwa. Nako ndavuga ni mwavuze ari masentare mwandi makomine ko atari yororo mwibagiwe na komine Ndahangwa kuko abo duserukira imisi yose baza guturirira kwiba mu masentare na cyane cyane isentare isura mu imanza yo ngaho bayita kwa Giswaso. Abo ngaho nukuri nabo nukubakosora kuko ari abantu bigenza ukamenga sentare ni gwabo. Hari imanza zicigwa z'ama parcelle ukumva umuntu ariko arasaba ko hoza ivyabona kugira bishikirize uko byagenze sentare ikinamurikanga ko atavyabona bakeneye. Rero nyakuba mushikiranganje fatiye ngaho turazana basavye ko mubwira abantu bitwa abanote ko bo kubaha inzego z'imbanze zo mu makomine uko tuzi nuko atatongo cyangwa parcelle yogurishwa muri
komine cyangwa muri zone nyumba 10 cyangwa chef de quartier atashite ku rukumu kugira iyo parcelle yeke ko yagurishijwe ariko sentare kajanga kemeza ko parcelle yagurishijwe. Arizi maza nawo mutavuze sinzi ko muzibaraba ariko ndazi ko byose ari butungane izicigwa na CNTB nyakubaho magaze ngaho imbere yanyu ndavyemanga ko muri CNTB nabo bajya ibiturire barashaka kwemeza ko parcelle itari y'umuntu kubera ari umuntu yabemereye amahera bakaca ngondagonde gushika uno munsi ari urubanza kuva muri 2013 CNTB yashikirije ariko gushika uno munsi batarashaka kurushikiriza abene parcelle nka mu mirango n'ubu baracarira batakamba ngo barindire ko CNTB iza kuba urubanza. Urubanza ni SCA 317 gushika uno munsi urubanza ruracari kuva 2017 urubanza ruracari muri sentare bunguruza rero nyakubahwa twaga tubasabe ko niyo sentare yo ngaho kwa Gisaswa ko yosubirwamo tugira amahoro. Kuzina Jenny Twamugisha Estela nkaba nari nubatse bice mu mategeko nkaba nari mfise umugabo yitondera Jean Pierre Kimazi tukaba twari dusanzwe tuba ahantu bita mu Itenga nkaba mvuka mu Carama kujya gatandatu nimero 31 nkaba ndifubye atamuvyeyi numwe mfise Imana irampezagiza urugo nubaka bice mu mategeko nubakana n'umufasha yitondera Jean Pierre Kimazi avuka mu Itenga ahantu bita Kurokara nyakuba shitse muri urwo rugo naravyaye umwana wa mbere biraba amahoro wa kabiri tangura kuyumba ngo mbyari iki aho naje ndifuvye abandiko ndavyara no muryango wanje umugabo aratangura arangyagumba agashima kuguma vyara hanze urubanza rwanje ni RCA nimero 777 RCA 77-74 Sentare nkuru ya Mutimbuzi nyakubawa sentare y'intango ya Mutimbuzi maze gushika muri urwo rugo mbyara iki kibondo kigira gatatu umufasha wanje ndamubwira utamandi bungenze acarambira ngo uri kigugu ngo byari yiki ngo gihariyo ndari kuyikorora ndamubwira je muri cyacu gukorora inda icyana nakoze nkiri nkumi ndagikora ifise umugabo nyakubawa nase gukora ico cyaha yarafatikanije n'umuryango wiwe arankubita aranyomora amaze kumubita icanja kwa mwene wacu ndamwiganira uko ndiko ndahohoteka ico yakoze yaciye aja muri sentare kuzana ikonvokasiyo ngo narenze urugo nyakuba turaja mu nari sentare iramubaza none icemeza ko yarenze urugo ni igiki ngo sindamukeneye nkene mutwawukanisha nyakuba ngumwana akamba muri sentare ufise umwana wa mbere afise imyaka 4 n'uwundi afise imyaka 2 naraye nangaye sentare y'intango kuducira urubanza ngo umwana w'imyaka 4 n'uw'imyaka 2 ngo nibaregwe nase na nyina nkiriyo hama nguyu umenye yo ndamujyana nyakuba aho hose ndiko ndazira kuko nase gukora icyo cyacu gukororera nasaba nyakuba muntunganirize musubize hamwe n'ibibondo byanje kuko ndiko ndarengana abana banje bariko baregwa nk'imfubyi na Jemiriho. Nitwa Ana Misago mba mu Kanyosha muri Musama ya mbere nukuri naratsinze kuva mu Gacimbiri kuva muri sentare y'intango kuva muri muri parke hose iyo mitsindo yose ndayifise nkaguma ntsinda ariko hariho abantu baje b'intara za ruguru uwitwa Kiburugutu acatwara iryo tongo rirenga hegitari yaritwaye twahunze aritwaye niho nacanza umukuru w'igihugu kamwibagiye niho yasemere yavuga ati uwo bayaranyazwe naseruke agende yitware afise n'ibyabona byose ibyo narabise
naserukanye niho nitwara ngatsinda mpereje gutsinda tuburanye na Kiburugutu yitwa Gabe abonye yatsinze haca haza uwundi muntu yitwa Byisi n'ubusa ahazana iraro ry'inka inka ngira zarenga 1000 jewe kubera nari muto nabo yari umutunzi akomeye niho naca mpungira mu Gatumba mpungiye mu Gatumba kuko hari mu Rwimo niho haca haza umuntu asanga mu Gatumba nguzi n'inkuru isa ngo hariho umuntu yitwa Kiburugutu mwaguranye masinzwe n'uyo Kibukuri naratsinze narahejeje umutsindo wa mbere ndawuronse bacibara anyiruka kuyo Byisi n'ubusa akaza kundasa igihugu gikoranye igihugu cyose cyaje cyandika amasaha n'iminota hari saa 5:05 y'ijoro isoro ziramusha zishagihitana umuhungu w'umubanyi wanje zihitana n'uyu mugabo wanje isoro zisha mu kiganza nanje ndiruka nje amaja mu gisyo Imana irakinga kandi abo bantu twarabamenye yari umugabo akumusaga niwe yaciye apakira mu modoka uyu mugabo wanje amujyana kuri birigadi amujyanye kuri birigadi abapolisi bariho n'abasoda ati uyu muntu n'umuziga bavuga tumwishe mujyane aca yongera mupakira amujyana muri beseri niho nagenda kumusanga tubona n'umuntu ngo umugabo wawe ndakubonye muri beseri ngo bamutekeye n'amatasuma cyandakina muri beseri aha ninjiye duca duhurirana abasoja n'abapolisi baje gutohoza baca barangiriza muri iyo modoka duca mu Kanyosha batohoza n'uyu muntu urusase bari bamubise akaba ari we Rugema ndamusangaho urumva rero n'ukuri nazira iryo tongo abiwacu bamwe bari baramubwiye muri Tanzania nsaba rero ko mwompa iryo tongo kuko hariho n'isentare yari yaje kumushikiriza ubu rero iyo Byisi n'ubusa ashaja kumushikiranganje ndabivuga sininya ashaja kumushikiranganje Kanyana ngo ndaje kukwitura umpe musubiza rya tongo yacyari musubiza baca baraza kumushikiriza babandi nyene bashikiriza bo kumusaga niyo bashe bamushikiriza rero akaba afise n'abantu 5 bamushigikiye ubu bariko barubaka utwo tuzu ngo yaciye abahimbera ngo ahadahabahaye ndabahaye 613 RC 613 niho rugeze niho rwahereye niyo nimero zacu z'urubanza bar non la tua RC 613 ego ariko urubanza bararuhejeje bari barukurikije kubera inakanyana yatubwiye ati umuntu aguhaye akanyana k'ihereza ubukake ruba n'umuntu abona ibyo akora ni ukuvuga yuko yaciye agenda afata urwo rubanza aragwanira ashyikiriza Byisi n'ubusa Byisi n'ubusa asharaza yihagaze ko ngo nta n'umwe asubira kubuza ngaha ku itongo ari iby'iwacu jewe rero nyakubahwa madamu Imana ikoge umugisha ubwo muri umubyeyi w'abana ni ukuri kwa Mungu uranezerewe kuri ngaha nkaba ndagushimiye cyane kugira ngo udukomore iryo tongo badushikirize ejo mu gatondo mwatubajiye muti none muri mwese abashize amaboko hejuru nabizi imanza zananiwe nukuri hari imanza zimwe twari twifuje ko mwozishira mu minwe akaba ari mwebwe mushire nka komisiyo yiga ingorane z'izo manza zidahera mwari mwabitubwiye mwanshimye kubisubiramwo harimo imanza nyinshi cyane sinozivuga zose ngo ndaziheze kuko ndazi yuko kenshi iyo tubituye muratwumviriza kandi ndazi ko mwaduhaye ikibanza abakenguza amateka kenshi iyo tubakeneye muraduha umwanya tukabumviriza niyo mpamvu nza kuvuga make amajambo menshi nayo kubashimira tubashimira kuri iki gikorwa mugabo hariyo ikintu mwari mwaratwemereye mukija mugifata ubushikiranganje
hariyo komisiyo mwari mwarashizeyo kugira ikureho izo manza zidahera. Turashimye cyane, ndagisubiyemo ko mu gatondo bahaye abantu amadosiye, nico kibazo nari nateguye kijya komisiyo mwari mwatumye ko yoja mu ntara kumviriza bene gihugu kuri izo manza zidahera, ariko nabonye babikoze, muze mugishire mu ngiro, hama abajusticiable bashobore kubona imanza zabo aho zigeze. Iyo komisiyo rero twabonye mu gatondo ko yabikoze, hasigaye ko babishira mu ngiro. Murakoze cyane kuri ico kintu. Hama ikindi kibazo kigira kabiri nicereke izo manza zidahera. Ndafise urubanza nari nashimye kuruvuga, mugabo nasanze nyenego yiziye, niwe mu mama ari ngahe nyuma yanje, sindabisubiramo, nagiye gutasanga yaje araza kuvyivugira wenyine. Hakaba hari urundi rubanza rw'abakozi, abakozi bo muri Lumitel bashika abakozi 100 birukanywe. Abo bakozi rero turifuza ko urwo rubanza mu rufata mu minwe, rwarabaye uruyobera mahinga, rwaranse gucika, kandi rwari muri a caractère spécial, rumwe rumara imisi 8 rugaca rucibwa, mugabo ruramaze 3 ans rutaracibwa. Urwo rubanza rero rwerekeye Lumitel, sinzi ko nshobora kubabwira inimero y'urwo rubanza. Nimero y'urwo rubanza urwo rubanza rw'abakozi bo muri Lumitel bashika 100 birukanywe ni RCA 663 RCA 664. Turifuza ko urufata mu minwe kona imiryango ishika 100 iri mw'ibarabara birukanywe bidaciye mu mategeko, kandi nkanje nkaba ndijisho ry'abene gihugu, nkumva ko ari ingorane idasanzwe, numva ko ngo bifata mu minwe. Abo bacamanza n'ukuri abumva bumvise, abatagira amatwi sinzi ibyo ari byo, wagerageje kubabwira vraiment, nimba bavyumvise bazobikora.